Itariki ni 22 ukwezi n'ukwa kane abarundi bakwise ndamukiza abafaransa bakwita avril abongereza bakwita april umwaka ni 2023 nakanyamuneza kadasanzwe nitekariza nyirindi numunezero uhetse uyundi gusubira kwa namwe abakunzi ba Akiwacu magazine mu nkundo rero ndabahikaze muri kino kiganiro Akiwacu music cy'uno munsi aho tugiye kurabira hamwe ibyagiye bivugwa mu muziki wacu ndetse no mu baririmbyi batandukanye bagize iyi industry ya plus 257 nkuko musanzwe mubimenyereye je mba ndikunda gushikiriza kino kiganiro banyita Jefferson Badga aka the host cyangwa kanyita Gagusa bikwiye behind the camera bari kumwe na NGM Dukore ndabahikaze. Amakuru yacu rero kuri uno munsi turaherana neza kuri Big Fizzo on the floor ni Big Fizzo on the floor aherutse gukora indirimbo ayita ntanderugira hari neza na neza ku munsi wa mbere igenekeza ga 17 z'ukwezi kwa kane mwaka turimwo so indirimbo ayita ntanderugira aho benshi bagiye biyumvira bati bari kadisinga agiye kudisinga nde mbega byameze gute ariko ni Big Fizzo ubona neza na neza ko ari indirimbo ivuga ku rukundo aho ubona ko yari kasa nk'ubwira urukundo ariko ganira n'urukundo guys ni indirimbo rero ubona ko imeze neza iri neza neza ku rubuga rwa YouTube rwa Big Fizzo on the floor ushobora kugenda muri YouTube yawe maze ukandika ntanderugira by Big Fizzo on the floor ugaheza ukayiraba ukayi feeling ayandi makuru ni amakuru ya MC number 1 ni MC number 1 asanzwe muri ringi yo mu Burundi asanzwe aba hanze y'igihugu neza na neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubona ko aherutse nawe gukora indirimbo yise akabando indirimbo yise akabando ubona ko nayirikira bikora neza ku rubuga rwa YouTube aho yagiye avuga abantu bagize iyi industry ya plus 257 batandukanye aho ndavuga nk'abaririmbyi ndavuga aba presenters aba radio presenters ndetse n'aba promoters batandukanye yagiye yashoboye kuba abataginga muri iyo ndirimbo yiwe ni indirimbo rero ubona ko ikoze mu mudiho wa rumba ko iririmbitse neza cyane gose guys ushobora kugenda nawe nyene muri YouTube yawe ukandika akabando by MC number 1 maze ukayifeelinga ayandi makuru ni Natasha la boss ubona neza na neza ko akiri mu gihugu cy'Ubutaliyano aho yagiye gufatira akaruhuko ka Pasika ubona neza neza ko tarashobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi ni Natasha kandi aherutse gukora ikintu gitangaje cyane gose aho yavuze ati umuntu azoshira ifoto yanje ku muduga ndavuga ku bataximen canke abanyonga imiduga abanyonga amataxi amahiyas canke amakwastel zunguruza abantu mwibarabara uzoshira ifoto yanje inyuma kuri parabolize nzomukubita amafaranga ngana n'umuriyoni ubona ko ari Natasha rero yagiye ashobora kwabikora ubona neza na neza benshi bagiye bazibashira ifoto yiwe ku miduga yabo inyuma bagaheza bakayifotora bakarungikira mu manager wiwe unaho sunda zwi kwizina rya Rafa Nyandwi Rafa ubona neza ko hariho abatari bake amaze guha ayo mafaranga ayandi makuru n'amakuru y'umuririmbyi azwi kwizina rya Mkombozi Luxfa ni Mkombozi Luxfa ari kumwe na Elise Boy hari ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 21 ku munsi w'Ilaidi aho ubona neza ko bari mu ntara ya Muramvya Elise Boy hamwe na Mkombozi bari mu ntara ya Muramvya aho bariko baratanga umunezero cyari giteramo ubona ko cyari kimeze neza cyane gose kwinjira rero amafaranga 2000 ahasanzwe n'amafaranga 1010 muri VIP hari Muramvya rero neza hazwi nko kuri New Tapis Vert hari kuri New Tapis Vert ubona ko hashoboye kuza abatari bake maze byari bimeze neza cyane gose neza amakuru yacu reka tukomereze kuri Bahaga Awards ni Bahaga Awards yashoboye kwitegurwa na Coopérative des Musiciens du Burundi ubona ko ari ihiganwa ryateguwe rigamije gupromotinga no bwagutse gupromotinga ururimi rw'ikirundi ndetse no kuruha agaciro ibyo rero usanzwe ariko arabikurikirana su wundi nusanzwe rongoye Coopérative des Musiciens du Burundi wonawe ni Cedric Bangi abona neza ko rihiganwa harimo indirimbo zigera kuri 10 ziriko zirahiganwa zanditse mu Kirundi ziririmbwe kandi mu Kirundi ubona ko iyambere izoshobora guhabwa gashimwe muri izo ndirimbo rero 10 zose harimo iyitwa igitwarire ya Kakabone hakabamwo Indiade ya Emerson harimo akabanga ya Steven Sogo harimo nushimwe ya Natasha Ngendabanka hakabamwo ayaya ya Duduni y'ukuri hakabamwo vuga ya Andy Mwag harimo Burundi ya Trupa Magaba harimo Sigwanje ya Big Zoe harimo Inyambo ya Club Hunja hakabana Tamba ya Nick Dev nizo ndirimbo rero zigera kuri 10 ziriko zirahiganirwa ikibanza ca mbere muri Bahaga Awards aho bona neza ko
iryo higanwa rizoba ku final izoba ku munsi kwigenekezo rya 2026 hazoba ari ku munsi wa gatanu neza na neza muri zone ya Nyakabiga, hazoba ari muri zone ya Nyakabiga aho ubona ko hazoba ari neza na neza kuri Jackmat Bar, aho hazoshobora gutangirwa agashimwe k'indirimbo izoshobora gutahukana ikibanza ca mbere muri iryo higanwa ryitiriwe Bahaga Award. Reka ndangaruke ndakubwire ku makuru ariko aravugwa kuri Mr Giba Dr Sandokima, ubona neza na neza ko hari ku munsi wejo ku munsi wa gatanu ku munsi wa Lady, ubona ko yashoboye gukora indirimbo ayita Poa. Ni Dr Sandokima rero Mr Giba tuzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye, agiye akora indirimbo zagiye ziryohera benshi, aho ndavuga nka Ski ari kumwe na Igo Walawala, ndavuga nka Tunapendana, ndavuga Ama Depense ndetse n'izindi zagiye zishobora kuba ziryohera benshi. Ni uyu musore rero akoze indirimbo ayita Poa, aho ubona neza neza kuri kurubuga rwe rwa YouTube, ushobora kugenda kuri YouTube ya Mr Giba maze ukandika Poa maze ukayifeeling. Ayandi makuru ni spokesman muvugizi, ubona neza neza ari gukora mashup indirimbo zitandukanye. Mashup ku batabizi ni kujya kuntu umuririmbyi afata akaririmba indirimbo yaba iziwiwe canke n'izabandi akazirimbira kuri beat imwe ikaba nk'indirimbo imwe. Ni spokesman rero ubona ko yakoze iyi mashup ayitereka ku rubuga rwe rwa YouTube imaze iminsi mike cyane, harimo indirimbo zagiye ziryohera benshi, ndavuga nka Ndatemutse n'izindi. Ubona ko ushobora kugenda muri YouTube nazo nyene ukaziraba ukaziryohererwa. Ayandi makuru ni Mr Joker tuzi mu ndirimbo zitandukanye nka Support Me, turamuzi mu ndirimbo Ndakesere kumwe na MB Data. Uyu muririmbyi rero Mr Joker yarasanzwe ari muri management canke label, nuvuga nti yari isanzwe imufashe mugongo, imufasha ibikorwa byiwe vya misi yose byo kuririmba. Iyo nayo si yindi yari Achieve Your Dreams. Ni Achieve Your Dreams rero ubona ko neza neza amasezerano yiwe bari bafitaniye yashoboye kubarangira. Ubunye kurushika kuri no munota Mr Joker ari gukora ku giti ciwe, ari gukora atawe afise ariko aramufasha ibikorwa byiwe, ubona ko Achieve Your Dreams bashoboye kuba batandukana. Ayandi makuru no muririmbyi azuka izina rya Adojo San muri byo Murundi asanze akora ibikorwa byiwe, ubona ko abikorera hanze y'igihugu. Ni Adojo San rero agiye kurekura indirimbo, ni indirimbo izo biri kumwe n'amasanamu, nta urashobora kumenya ngo izo bayitwa gute, yamara ni indirimbo ubona ko vuba cyane avuga yuko agiye kuyirekura. Ndagaruka nkubwire kandi ku makuru karavuga kuri Big Fizzo. Ni Big Fizzo aherutse gusohora indirimbo, ni indirimbo yagiye ivugisha benshi cyane gose, indirimbo irikira trending cyane gose hirya no hino mu ma studio mu bubare henshi cyane gose irikira genda ivuzwa. Yo nayo sindi ni indirimbo yise Ngangari. Ni Ngangari ubona ko irikira bikora neza ku rubuga rwa YouTube, ubona neza na neza ko hashoboye kuba hariho amajambo menshi atandukanye agiye avugwa inyuma yuko ayisohoye n'umuririmbyi akiri muto cyane gose yashoboye kugenda afasha muri label yiwe ya Bantu Boy. Ubona usundi ni Kiriko Akiri, ubona ko nabo nyene yaciye asohora indirimbo maze ayita ntivyakunze. Ubona neza neza ko Kiriko Akiri yayisohoye nko kugapinga avuga ati turabe duhige turabe. Benshi rero bagiye bavuga bati ibi bintu nyabona Kiriko ariko aravuga canke ibintu ariko arakora ntabwo ari byiza, kuko ariko agerageza kwipima ko no kwita se wiwe mu muziki. Ariko yamara abandi baragiye baravuga bati ibi bitabayeho mu muziki nta game ntiyoryoha. Ni Kiriko Akiri rero na wenyene ubona ko yashoboye gushiraho iyi ndirimbo maze ayita ntivyakunze, zisa nkaho zasohokeye ku mwanya umwe, ahashoboye kuba hacamwo distance y'umwanya muto cyane gose. Ubona rero ko zose ziriko zirarabwa ku rubuga rwa YouTube. Reka ngaruka ndakubwire ku makuru ya Nzigama Sabo Vianney, benshi bamuzi ku izina rya Vishu Love mukari wa Live East Africa canke Gucci Man. Ni Vishu Love rero karakora urukurikirane, ni ariko akora urukurikirane, izoba ari album izoba irimwo indirimbo zitandukanye cyane gose, aho ubona ko yashoboye kubavuga abaririmbyi batandukanye bazoba bari kumwe muri izo ndirimbo, ama featuring, aho yagiye atangaza avuga ko azoba ari kumwe n'umuririmbyi nka Karimunda Rich Florent wana bamuzi ku izina rya Araflow, azoba ari kumwe na We Love Music, azoba ari kumwe na Madiba The Classic ndetse n'abandi benshi batandukanye. Ni rero Vishu Love akubwira ati get ready vuba cyane, album irabashwaramo, izo bigizwe n'indirimbo nyinshi zitandukanye gose. Hari neza na neza ku munsi wa gatatu kwigenekezo rya 19 ukwezi kwa kane umwaka turimo 2023 East Africa Arts Entertainment Awards. Ubona neza na neza ko bashize ku mugaragaro indirimbo z'abarundi zigera kuri zitanu, indirimbo zigera kuri zitandatu, indirimbo ziriko zirakurikiranwa cyangwa ziriko zirakundwa canke no vuga nti indirimbo bise ko ari indirimbo zaranze umwaka wa 2022 ushira 2023.
izo ndirimbo rero nazo zindi barahereye ku ya Sabi Satura Mabafu ari kumwe na Bell Nice, indirimbo bise Utamu, hariho na Madam ya Dramati, hariho Nzoduga ya Double J Once Again, hariho Biraharawe ya Kiriku Akili, hakabaho Maloko ya Ambidata, hakabaho na Ikigori ya Natasha. Izo nizo ndirimbo rero zashoboye kuba zishigwa ku mugaragaro nk'indirimbo zaranze umwaka 2022 umwaka 2023 na East Africa Arts Entertainment Awards. Kangaruke ndakubwire ku makuru karavuga kuri Trayson na Rapid Boy. Ni Trayson na Rapid Boy ubona neza na neza ko hazoba ari kwigenekezo rya 30 kwezi kwa kane umwaka 2023, hazoba ari neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri centre ville ahazwi nko kuri centre scolaire congolais, aho bona ko bazoba ariko baratanga umunezero, kizoba ari gitera mu kazi cyane, kizoba ari gitera mu kigihe cyane gose, aho bona ko ariho bazoba bibereye bariko barabahereza umunezero uzobugeretse ku yonda. Nsa n'usozera ndakubwira ku makuru y'umuririmbyi Easy Boy, ni mutama w'ubuki, ubona neza neza ko yagiye akora indirimbo ziryoshe zaryoheye benshi, ndavuga nka indirimbo bakoranye na DJ Feel Vibes, indirimbo bise Ndashuhiwe, ndetse n'izindi nyinshi yagiye akora. Ni Easy Boy rero ariko arakora indirimbo ayikorera amasanamu, ubona ko ari indirimbo igiye kuzosohoka vuba cyane gose. Ni indirimbo izoba itavyorosha, amasanamu azoba yakozwe na General vuba cyane ikazoba shwaramwe. Umuririmbyi Alvin Smith Lavash Original akubwira ati get ready umwanya n'umwanya ndabahereza video y'indirimbo Ndakadame iri muri rukurikirane y'igwiwa aherutse gukora For You EP, igizwe n'indirimbo zitandukanye gose, aho bona ko izoba ari video igira kabiri azoba akoze. Ndabashimiye cyane mwese twashoboye kubona muri kino kiganiro Akiwacu Music. Yari Jefferson Badga aka The Horse, behind the camera yari NGM Dukore. Ndabakunda cyane, tudusuye tubonane ku munsi nk'uyu ku munsi wa gatandatu. Ciao ciao, bye bye, mugira ngo mwubahwe na gahwanye.